amaso bihereza aramusohokana ahagarara muri ca kinogo hama rero ariko asohoka indirimbo ari indirimbo abandanya himbaza Imana muri izo ndirimbo. Uwo muhungu araraba kurasa umuntu ariko arashima Imana mvuge ngo kiroroshe. Iyo turiko turayishimira gira twitaba aramuraba aramwira ati none nuraheza ngo muri canzanya ati je ndawanije nditeguye ko numva ko ntanigira ngo hariho kimwe nokora reka ndagusengere nawe. Acaravuka umuntu aje kumwica uwundi mwanya akaja atangura kumusengera unaho Imana imugendere aho naho gutuma umwana ariko arasenga wahunda arumviriza Imana ikikorera muri ico gisabisho ciwe. Uwo muhungu agatangura kwibuka ivyo nyina yahora amusengera akiriho yari yarayitavye Imana. Aravuga ati ahwanije ati amina ndahwanije rero icyari gisigaye kwa gusengera waje mu mwanya uwo mwanya nawe nyene yaragezemo atahubwo nkundira n'ukuri reka wahindutse mama sishobora kukwica ntibishoboka mama yamusengera nk'uko wanje kumusengera sishobora kukwica nkundira uyembayembe warenze ngandasa bagira ngo ndaguhwanije nawe ateka kora icakuzanye niteguye kutanitahira ntibahave habe inkurikizi kuri wewe atega n'ukuri sinshobora kukurasa uri mama. Ihereza arebuka aramureka ararengera ararasa. Ivyo yavyandika mu gitabo banditse yandikishije wenyene kw'Imana yamurokoye mukuye aho hantu kuko ayibutse ntiburi kikora. Ishimwe rica riroroka kandi kw'iherezo abantu kutabagwa. Mwami nadufashe umwami natugirire neza. Uwari kumukurikirana yiyoberanya wari kumukurikirana ariko araririmba kandi yiteguye gupfa habaye guhinduka kudasanzwe muri uwo muntu kandi ibyo birashoboka nibyo mwami natwe kwatugombera kwihanye ibigaragare ko twashitse umusaraba. Imana nidufashe birashoboka hari aho umuntu agaraboneka nk'uko umenga yashitse ariko atashitse. Babanye n'umuhungu ari muri Kenya akagorana ariko akiyita ngo ni bishop ni musenyeri. Hama rero abo twicarana bose batangura kumuhuga baramwanka ndababwira ndeka muri turiho twiga ijambo ry'Imana none uwambundi si uw'Imana nahagorana ni nyoberwa dukwiye kwihanganira. Dufashanye mu nyigisho twari mu byongera umuntu avuye gushika neza ku musaraba dufashanye ashike neza ku musaraba. Umwe ngweka erega ndashoboka naho ngogira aho yoshikira umusaraba akawuzibukira twananiwe agira aho yoshitse akacazibukira umusaraba. Abantu nk'abo babaho ariko kwihangana kwiherezo baruzoshika dukoranye n'Imana nta na kimwe kinanira. Imana nidufashe umwami naduhangaze. Ibi Pawulo ariko arasaba abantu natwewe biraturaba duhindutse rwose ataka kwikacira. Undi yabigereranije ngene ikinyabwoya gihinduka ikinyugunyugu cari gikaze amanyamarahera n'akantu ufata no mu minwe kagusigarana gusa karangi ariko amanyamara yaraheze ikigwanira. Ni nguko rero dushitse neza ku musaraba adukorera ico gikorwa muri ivyo tugahinduka abumenga ntiturabana. Imana nidufashe umwami aduhangaze. Niyo bigoye ariho benshi tubona mu ijambo ry'Imana bacishijwe mu bintu bitoroshe ariko bakaja batabura bati iyi nzira Imana yarayishisemo ko tuyicamo. Aho yandikiye abanyefeso ati twaremwe nayo turemerwa muri Kristo Yesu kandi turemwa kugira ngo dukore ibikorwa vyiza kandi ivyo bikorwa vyiza biriho Imana yabishizeho kuva kera izi ko tuzogera ahantu nk'aho. Yosefu akiri umwana aragirana na bene se
sakamukunda kuko yashika avuga ati abahungu bakora nabi, n'Imana iramugendera itangura kumwishurira. Aho yagera hose yabazi ko Imana biri kumwe, n'abantu bakaraba bakayibona bati n'ukuri uyu muhungu biri kumwe n'Imana kwa Potifari. N'igihe yagerageza ati ntibishoboka, databuja naco yimye, naco yanyimye kiretse wewe, no kubahuka no kora n'icaha kingana uko ngacumura ku Mana. Aho yabageze hose Imana yaroroherwa kugira ngo ibane nawe. Ngo rero natwe twakire kandi tubigendere, Imana yorohewe kubana natwe. Kurumva wiyerekanira muri bino bihe birakenerwa. Umwami nagufashe nanezerewe ubwa nyuma, bene se bagize ubwoba bibukije bamukoreye, ugukoreye nabi ntavyibagirwa. Barashacoba azovyibuka adukorere nabi. Umbure ntiyaduhanye uko se yarakiriho, ariko rero Yosefu arabirengera ati ku bwanyu mwagabiye kungirira nabi. Iyo migabo yanyu ni Imana yakoresheje kugira ngo haboneke kirokora muri twebwe. Umwami adufashe, umwami aduhangaze. Ibintu umuntu abageze imbere bigumye canke vyoroha harurataha, Imana irabizi kandi riko iraraba ko mpava nogorora amahoro. Uhagaze neza umwami acaronka ahakorera. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Dusome muri Yeremiya turabe nk'akarorero. Yeremiya 11. Yeremiya murongo 11 ku murongo wa 18. Abo yatumweko n'indanzi banditse ngo bahigira imihigo Yeremiya. Abo yatumweko murongo wa 18. Maze Uhoraho arabimenyesha ndabimenya, ucunyereka ibikorwa byabo. Ariko nari meze nk'umwagazi w'intama w'ikiriga ujanwa kubagwa. Sinarinzi yuko bampigiye imihigo bate enda turandurane igiti n'ibyo camye, tumukure mu isi y'abakiriho, kugira ngo izina ryiwe ntiribe riciye ukundi. Ariko Uhoraho nyene ngabo, wewe uca iziroranye ukagaragaza imishaha n'imitima, umbe kwibonera ingene ugira gute, ingene wihora. Arashingishije urubanza kuko ari wewe yitwaye ku Mana. Ubananije urabona ngene Imana yamubwiye. Ariko dusome ku murongo wa mbere kuri 12. Aravuga ati ewe Uhoraho, iyo nkuburanije uboneka kugororotse, yamara naho nyene nogomvye ko dusiguzanya. Mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo niki? Niki gituma abaryarukanyi bose babibiza bamira ngaho? Arabandanya avuga yaragize ahantu atorohewe warababaditse mbere bashinga imizi, barakura mbere no kwamabara, wora hafi mu kanwa kabo ariko ukabakure y'imishaha yabo. Gatatu, ariko wewe Uhoraho urazi, urambona, ugerageza umutima wanje nguraba uko kumereye. Murongo ukurikira, ubakwegere kugira gute? Ubakwegere kubagwa k'intama, ubategurira umunsi. Yavuga ati umunsi mukuru, uwo umunsi mukuru wo kubagirwako. Abantu yatumwe ko uburira bamuhindutse nawe arahindutse. Murongo ni nk'uko Imana yamubajije. Murongo wa 5, ko wirukanye n'abiruka ku maguru bakakuruhisha, none woshobora ute gusiganwa n'amafarasi? Nambugira amahoro gusa igihugu gitekanye, none uzomera utera udani kwigiza akagabo.
ikimusigurira kuno wa gatandatu uko na bene wanyu n'inzu ya so ari bonyene bakubyarutse ni bonyene bakuvuza induru inyuma nawe ntuzuwemerere naho bokubarira amajambo meza ngo na bene nyoko na bene wanyu n'inzu ya so nabo nyene bari mu bakubyarutse hose garande. Imana iramubwira iti uruhijwe ntiwari unabizi na bene so nabi wanyu bari inyuma bakuvuza induru inyuma. Nawe yamaze gusaba ati bakwegeze kubahwa uwo hasigara hagacasigara ndi wahava hasigara Yeremiya nyene agacika inkokore. Umwami nadufashe umwami aduhangaze. Hari akantu Imana yamugiriye ngo irabimenyesha ko bangiye kubera ko Imana imenga irateranya Imana ego niteranye uko yari yaramuvuze ko wewe Yeremiya utarakubumba nari ndakuzi utarava no munda ya mama wawe nari naragutora ndi kuzuvugishwa nanje. Hama rero ariko iramuremesha iramubwira mu yindi mirongo ngo bazokurwanya ariko ntibazokunesha ko nzoba ndi kumwe nawe. Rero aho yagomba kuvuga ni kuvugira ngo Imana irabe uko aheza akavyifatamo ko yibuka iryo yavuze ubwo twavyibukiranije. Iyo Imana ivuze tukarifata nkama tukariyibutsa irarikorerako. Ngaho rero yari yambarabe amenyeshwe iyo migabo mibi amufitiye kwahagarara ati ndabi nsinzi uhoranzanira uko ntibura ingeri bigenza ariko hari igomba kwiyerekana igasanga waciye ubuhemu ugakora nk'uko uri kurabwirwa. Ariko umwami udufasha umwami aduhanga. Yeremiya ntiyorohewe harageze igihe akarizwa n'abo